ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi nongera ndabashimira kubona mwitavye kano kamo. Amazina yanje ndi Sandrine Nduwimana, amazina nahawe n'abavyeyi, hama nkaba ndi Sandrine Nduwimana, amazina nkoresha ku by'ama social media na YouTube. Nkaba ndi kumwe na Happy River arongoye management yanje akurikirana ibikorwa byanje ngaha mu Burundi. Ego nivyo nawe no muha ijambo akabaramutsa. Ego ndabaramukije cyane, mwakoze kuza kudushigikira muri iyo lancement turiko turategura izoba dimanche itariki 31. Nibaza ko byinshi tuza kubivugana, igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana. Ego mwakoze cyane. Ego hamakuru no munsi nkaba narisha nabakoranije kugira ngo mvuge kubyerekeye iyi lancement ya dimanche nkuko mubibona kuri affiche. Iyi ni lancement ya album yiwanje nateguye nayise nashatse kubivamwo. Rero kubona nagize ndiko ndatera kano kamo ni kugira ngo mudufashe benshi boza bakayitaba iyi lancement mu kuza kuraba nibiki twateguye, kuza kumva ubutumwa buzobe ibintu byose bizobera ngaho muri iyo lancement no kuza kumenya ivyo bintu nashatse kuvamwo nibiki kandi ni kubera iki nashatse kubivamwo. Hama rero mudufasha azoba ari tariki 31 dimanche, iyi dimanche nyene ya hirya yejo le 31 isaha 9 mu Ngagara avenue Nyabisindu, Ngagara quartier 10 avenue Nyabisindu nimero 3. Ego hama nukuri turabibasavye nkuko babivuze ubwa mbere washikirije ijambo ko mwodufasha ko hasigaye amasaha make mukabipiblia ari ku mapage yanyu ari ku media zose muba mufise kugira ngo kuri uyo munsi wa Mungu tuze tushigikirwe. Ego vyari byo sinzi ko Happy River afise ico yokunganira canke ufise ijambo ko yobaza ico yoba atatahuyemo mu byo navuze. Muratubaza ibibazo mufatiye kuri ibinyene vyimirije, hama tugerageza kuvyishura mwanya mutoya kuko ico dushaka nuko abantu bamenya ibikorwa Sandrine Nduwimana ariko arategura mu gihugu cacu c'u Burundi bijanye na album yiwe yise nashatse kubivamwo. Nivyo twofatira ko mwamukoze cyane. Kubera iki na sohoye album kandi kandi naho sohora amasingo ni kubera ko hariya nari mu gihugu cyo nari i Burayi, mbongaha mu Burundi ni muhira nkoze album kugira ngo nkore iyo lancement canke concert kugira ngo nicare hamwe na bene data ko mfise igihe gito nga Imana niyabishoboza nko muri 2 semaines ndashaka gusubira inyuma. Rero no kujya nashatse ngo dusangirire imigisha y'Imana hamwe, mbonane n'abantu, menyane n'abantu benshi abahora bambona ku ma social media babone gohe kumbona kandi dusangirane imigisha y'Imana hamwe kubera bientôt ndasubira inyuma. Hama ikindi nacho mwambajije ikindi nacho kuvyerekeye amafaranga ya lancement je nibaza nico kintu nyene c'ubumwe kuri ico nyene c'ubumwe abarundi naje ndabakumbuye kandi abarundi ndabakunda, shaka ko twicara hamwe, shaka ko tuba hamwe twese tukaronkera imigisha hamwe. Vyerekeye amahera navyo naje ndisino byishoboza je nyene ndagerageza nyene kukubita hirya no hino nkasaba ama sponsor, umpaye nkashima, utamaye naho nkatahura. Ego sinovuga ngo navyikoranye je nyene ariko nararonse n'ama sponsor n'abantu bamfashije ku bintu by'ama sponsor namba bariko baravyumviriza no kuri ndabashimiye kandi Imana ibahumugisha. Kwinjira ni ku buntu nivyo vya bindi kijya kintu c'ubumwe kiguma kigaruka. Iyo narihisha amahera birashika hakaba hatari kuboneka abantu benshi canke bakimvira kubera iki yarihishije amahera, bakunda kuvuga ati mu bintu vy'Imana ntibarihisha amahera. Biravana ariko je kuri nifuje nyene kubikora uko ku buntu ntagire uzokwidoga ati nakayagize uku yarije amahera ntitwamubonye canke imigisha ni ya bose abadafise amahera ntibamubonye. Ya nico gituma nabikoze twese hamwe turonkera imigisha y'Imana hamwe. Ica mbere na mbere wambajije ati ni album igizwe n'indirimbo zingahe.
iyi album ni album igizwe n'indirimbo zitandatu canke indwi, vuga zitandatu canke indwi. Ntabwo twashimye kuzandika ko amazina, ibyo byose twabisize muri surprise, mugabo twatanze ijambo ry'umutwe album ingene yitwa niyo twise nashatse kubivamo, ariko ayandi mazina y'izindi ndirimbo tuzobimenyera hajya. Ego turashobora kuzogurisha amaflashe animation, mugabo bishitse nibaje nibizoba bitangaje kubera birashika mu buzima. Ego nuko ikibazo kimwe iri love promoter kama ikibazo ndabonamo uwitwa Abel Nduwayi kuri kano kanya Abel ari mu gihugu cy'u Rwanda, mbega bizogenda gute mu mwaravuganye mbere yuko afata urugendo kugira tuboneke muri Rasma yanyu? Icya kabiri okay, kucerekeye Abel Nduwayo, ego twarabimukishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse. Mbo iyi ndege ntisezerana canke ivyuma muzungu yakoze ntibisezerana, ariko bishobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi, ariko arabizi na Rasma arayizi na cover yarayipostinze ku ma media yiwe. Ikindi naco ikigira kabiri nibuka ikigira gatatu cerekeye collab muri album. Mbo korabo nakoze, hariyo nakoze na Bati Bukuku, hariyo niyo nakoze na Martha Mwaipaja, mugabo muri izo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Mwaipaja gusa. Mbo niyo nahisemo gushiramo, ntabwo zizoba zirimo zose muri album, hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Mwaipaja, hama iya Bati Bukuku nzoyisohora ukwayo. Makuru hanze bazoruka gutya kumiro cyangwa bazisanga kuri platform. Umuntu azobikurikirana nkuko ndiko ndabivuga ku ma media ayishaka azoduhamagara, azoturondera, wikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke bivana n'uburyo we azobashaka kuyironka mu mugabo uwari we wese azoronka album. Abonye umenga kubera mfisigaranye igihe gito nabo nyene birabagora, bafise ibikorwa byabo bakora, ahubwo narabiteguye ko ninagisubira inyuma nkipanga shobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, abo twakoranye amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert bakaza kushigikira tukaba turi kumwe. Narabiteguye byari muri gahunda, ariko ubu mfise umwanya muto ntibyari gushoboka no kutwibutsa. Je kubera naje mu Burundi nkabona ibintu bya corona ntibikaze gose, ama maske ntitwambara, ntivyubahirizwa nkuko iyo navuye, nukuri ntaco nari bwigere nshikimbaza canke nshikiriza, ahubwo urakoze kukinyibutsa, nibyo ca nirukamo mvugane n'abarongoye intara ndabibamenyesha. Barakeneye kubona abastare mu amaso kuyandi, haro benshi batarababona, ico gituma nabazaniye abastare bose. Ico kirimo mu catumye nteguriye concert kugira ngo baronkereho nabo akaryo ko kubabona, babaramutse, bababaze ico bifuza. Iyo kuri ku ma Facebook hari igihe hari abatwandikira ugasanga ntabwo twamwishuye kubera bivanye n'umwanya, ugasanga bariko baragutuka mu makomenti ntiwishura ibintu byinshi, ariko je nobasaba ico kirimwo bahashike babibonera amaso kuyandi. Bijya bazo bahora babaza mu message ko birashika message ni nyinshi abantu ibihumbi kubishura, ariko niyishikira yo baronse hakaryo ko kumwibariza wenyene ibibazo yo bafise. Ikindi kiri special navuze cyo kubonana n'abastari batandukanye ukavuga icyumviro cyawe. Ikindi naco nukwakira n'imigisha hamwe no kumenyana, twese duhezagirirwe hamwe, turyoherwe, dutambe, dutarike, ubutumwa bw'Imana bugende neza. Definition nashatse kubivamo nico kintu ntashaka kuvuga ngaha, kubera ko ninavuga ivyo nashatse kuvamo ngaha canke ngo ni kubera iki nashatse kubivamo, nimwavyumva je shaka mu byumvire sur place niho byo bavyiza, kandi n'aba journaliste bose baratumiwe kuri muze muhashike mu byo bintu nashatse kuvamo. Ego Quartier 10 umanukanye neza kwa commune, turabona rijya barabara rimanuka kwa commune ni igibivu, rero rirafise ahantu riherera hatangurira ikaburimbi, hajya nyene hatangurira ikaburimbi. Umuntu hageze basha uravye mu bubamfu gutya iyo sare umuntu acabona hiri ni barabara bita Avenue Nyabisindu numero 3 numero 3 hafi ya rijya shure rya Université IGR. Ego nibaza ko haroroshe cyane kumenya.